kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre ryo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel Namubano. Naranezerewe cyane mu gihe cyose twamaranye na Yosefu. N'umuhungu aciye ubwenge cyane. Rimwe na rimwe usanga afise ubwenge burengeje. Yanyibukije ukuntu nari imeze na jewe nkiri muto. Nari umwana, mama mfise ivyiyumviro vyinshi kandi nama nshonje. Yego, ibyo ni vya Yosefu. Ariko nariko ndiyumvira igihe uherukira kuja Igitega. Umenga warataye ibiro. Nagiye mbona bishika giturumbuka mu ntango z'uyu mwaka ntama ndushe kubera ibikorwa byinshi cyane. Ariko si ibyo gusa, Fabi. Hari ukuntu mbona yuko utameze neza. Kuko ndabona ko no mu gutambuka utagira inkomezi. Nkaba nizeye yuko kukubwira ibi bitakubabaza. Ndabizi, burya muri iyi myaka 2 nakoze ibikorwa byinshi cyane. Nkaguma niruka hirya no hino. Sinaronse n'ingene mfata n'agakonje. kumbure ngira wo kwipimisha kugira ngo umenye ingene umeze mu mubiri wawe. Kandi uvuga nka Marita, yamubwira ngo mbe nibara. Nawe ngira urabona ukuntu agukunda n'ukuntu agukumbura. Ndanezerewe cyane ko ntavuye ndonka ingene nshobora kumarana umwanya na Marita. Ndizeye yuko nzoronka ingene ndamujana ahantu tukamarana nawe iminsi y'uburuhuko duhejeje gushinga cacuma kirungika amajwi radio. Ndazi yuko Marita bizomunezera cyane. Nanje kubera ibikorwa byinshi ngumye mfise umutima uhagaze niyumvira uko Marita yoba ameze ingene yoba amerewe nkumva amerewe nabi cyane nibarije ukuntu umengo sinzosubira kumubona. Ico uvuga ndacumva siboni. Ndazi ukuntu nkumbuye Minani. Atagihindutse kukazi bazondeka nkorere muri kano karere umwaka uza wose niho nzoba nkironka yakaryo ko kwitaho Marita. Naje nguma numva ntamerewe neza cyane kubera kuba kure y'Igitega. Numva umenga Minani ntiyarakwiye kuba mu ndaro. Wiyumvira ko atangorane afise mushinga ntahe Rugamba. Ndazi yuko atangorane kuko iyo haba ingorane tuba twaravyumvise. Siboni, uramaze kubona umuhungu wacu mukuru yitwa Minani? Oya ntiturabona, yarambaye yuko ari mu ishuri y'indaro hari Igitega. Ibyo ni byiza kandi ndizera yuko yamaze kwigishwa kwirinda ingorane. Ariko jewe numva nkeneye kumubona n'ingoga. Ndamukumbuye cyane. Sinzi yuko inyigisho zijanye n'iby'ibiyayibamutwe zizokoro. Ntunge mbazi gatoya. Izi nyigisho ni nyabaki. Nagira Marita yarakubwiye. Minani yarigeze gufatwa anywa ibiyayibamutwe ari ku ishuri. Umuyobozi acamushira mu bihano kandi asaba ko bamucungisha ijisho kugira ngo niyasubira kunyura urumogi azoce yirukana. Hanyuma bamutegetse kuza aratonda ku bitaro hamwe batangira inyigisho zijanye no kurwanya ibiyayibamutwe. Aho mperuka kumubona yaramerewe neza namba. Nibaza yuko bidakenewe kumugendero. Ariko naho biri uko Rugamba mu mwana wa Imana iramukunda kandi ari mu minwe y'Imana. Imana iramukunda ari mu maboko y'Imana. Ivyo no kuvuga iki? Nagumye ndamusengera ngo Imana ikore ku buzima bwa Minani ngo agire ibyo yigishijwe muri ibyo ashike kuguhitamo gukurikira Yesu Kristo. Jewe sinumva igituma ugumuzana ibyo bintu byo gusenga Imana. Minani ndamuzi ntacyo twoshobora gukora kugira ngo ahinduke. Ewe Rugamba, nama nibuka ico Yesu yavuze amaze kuvuga ukuntu ari kigoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'ijuru. Mu butumwa bwa Matayo igice ca 19 umurongo wa 26 Yesu aravuga ku muntu ntibishoboka ariko ku Mana byose birashoboka. Gatarina, singomba kukubwira nabi ariko Minani uramuzi na jewe ndamuzi. Nta kuntu uwo mugonda watewe yemere gukurikira Yesu. Ubwa mbere Rugamba sinotangara abana basengeye Minani ngo yakire Yesu bunyene. Ubwa kabiri naho ku vya Minani shira imbere kwizigira Imana gusa. Muri Zaburi igice ca 37 umurongo w'indwi havuga ngo uhwekere imbere y'Uhoraho umurorere wihanganye. Turiko turegereza Igitega, reka tuvuze radio twumve ko tworonka umuziki. Nibyo na Gatarina ntaronka umwanya wo kuguma avuga ibyo vya Yesu. Mushobora kuvuza radio mugabo ntimushobora kumbuza kuvuga ivya Yesu. Kuvyo kwishira mu maboko ya Yesu ntiyigeze ampemukira.
turasoma muri Zaburi 91 umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'inshobora byose ndabwira uhoraho nkuru buhungiro bwanje n'igihome kinkingira Imana yanje nizigiye. ngaha y'Igitega tugira tuhashike. ubu twanyarutse cyane sinzi ko nzosubira kumenyera gufata urugendo na wa mukogote wanje. ntirigwa inyoni uzogendera muri wa mukogote wawe na cyane cyane urugendo nkuru nko kuja Igitega nitwatangura kubaka nzoza ino kenshi kumbure nzosiba umunsi umwe nayo ugira kabiri nzoza ndazino kumbure bizodufasha kubonana na Minani umwanya ukwiye kuko dutegerezwa kumufasha guhebura urumogi naho ntabona neza ingene tuzobigenza. Papa, mama, ndanezerewe kubabona. Ariko none Yozefu na Munyana bari hehe? Ntibashimye kuza kundamutsa. Minani baraza kuza hanyuma baza kuba bari kumwe na se wa Marita. Se wa Marita yaje ino ryari? Amaze iminsi mike nayo Minani baje kubaka aho bazoshingwa icuma kirungika amajwi y'iradiyo hariya mu misozi miremire. Marita nawe yaje? Ari ino yari yipfuje guhava kuramutsa. Ni vyiza cane. Nizeye yuko bava baza tukajana mu nyigisho zo kugwanya ibiyayoramutwe. Hari byinshi byo kwiga. Minani sindavyumva hari ikintu cyahindutse muri wewe aho twaherukana ntiwereke ibyiza nyigisho. Ivyo byafashe igihe gito papa, ariko ubu singoma ko noba kure yabo twigana n'abantu dufashanya cyane mu byo kugwanya ibiyayoramutwe. Aho gahoba harabaye inyishu y'amasengesho. Ivyo ni bikiga mama? Minani mwana, hari abantu benshi bagumye bagusengera kugira ngo inyota y'urumogi kuvemo. None ndavyiboneye na papa wawe aravyiboneye. Urakoze Yesu. Sinzi neza ko vy'urumogi biramera mu mama, ariko biriko birahera ko tubandanya kwigishwa byinshi. Uyu munsi nawe rero n'umunsi udasanzwe, n'umunsi ugira uwa 20 w'inyigisho zo kugwanya urumogi. Naye nipfuje ko mwongende muwamukoze mubonanye nabo turi kumwe muri izi nyigisho. Sawa, reka tubonane nabo gatoya tutabatwaye umwanya. Eme bahungu nimuze hano ngo muramukanye n'abavyeyi banje. Yozefu, Munyana, Marita nimuze hano. Minani ndereze ukubona. Nimuze ukuntu nenza bakumbuye. Sinashobora kwibaza yuko mwokwemera kuza. Twokwanga kukugendera. warumvise papa wanje ko yaje gukorera mu karere ka Gwinyo niwe yatuzanye ngaho Igitega mu modoka yiwe. Abavyeyi banje babe babimbwiye. Nibihe bidasaze kuri wowe Marita? Nibihe vyiza cane kuri jewe bitigeze biba mu buzima bwanje. Kandi papa wanje avuga yuko ashobora kuguma akorera muri kano karere. Ubu ndatanguye gutahura ingwane zo kuba kure y'abakunzi. Mbe nome wowe wameze gute? Ubu yikorera muri ya nzu y'abarwayi ba sida kandi arafise imyanya yo kwiga. Kandi muganga yavuze yuko umwana wa nome ameze neza, ariko niyumvira yuko akumbuye Igitega. Mwakoze kuza Igitega. Muze nza kubatembereza ahantu hamwe haryoshe, kubera ko papa yamaye uduhera two gushobora kubatembereza. Hari ahantu munsi y'ishure barabira amasinema. Nagomba amave ndabajanayo duhejeje gufungura ivyo ku murango. Naho ijya kibuga c'imikino ingene ari kinini. Haya niho twimenyereza imisi yose. Ndacagerageze kuja mu mahigwana yo kwiruka. Twama tugwana no kuvyura Yozefu mu gitondo. Yamagomba kwiryamira gusa. Hey, hajya muramotera. Baratugura muri iyi minsi yakajya mu gitondo namwe mukaza kumvyura. Imisi yose isaha 11 mu gatondo tuba twabyutse kwimenyereza nk'isaha yose kuko dufise amahigana kwishure mu misi iri imbere. Iyo niyo saha nkumvyukira ko ngo ntegura ivyo kurya byo mu gitondo kugira ngo ce ndonke n'umwanya wo gusoma Bibiliya. Najewe iyo saha niyo mvyukirako kandi natanguye gusoma Bibiliya umengo nta kindi no hava nshika ku munsi wose. Ibyo ndavyumva. Nanye cyo gituma cyangwa niryame haba hasusurutse gashobora gusoma Bibiliya no gusenga. Ngira ngo rero nimigera muhagarika ivyo bintu byanyu byo kuguma musoma Bibiliya no gusenga. Kubera iki? None ivyo ni bibi. Sinoshobora kubaho nk'umukristo ntabikora. Ku munsi ngenda nigishwa uko Yesu agomba ko ndamukurikira mu buzima bwanje. Umviriza,
ivyo byose muvuga vy'Imana nta ngorane asanga ari ivyo mubona bibafitiye akamaro, ariko jewe nta mwanya ndabifitiye. sinzi ingene woshobora kubaho udafise umwanya w'ivy'Imana, yo iri ngaho kugira ngo igufashe mu ngorane zawe zose. Muri Zaburi igice ca 46 ku murongo wa mbere havuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu, n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Nico gituma tutazotinya naho isi yohinduka, naho imisozi yoshingurwa ikaja mw'idamba ry'ibiyaga. Emwe ntugire ikibazo kubinyerekeye. Muri ibi birere nta biyaga biriyo ngo imisozi bigwemo. urazi Minani icyo Yozefu ariko aravuga, avuga ku bihe by'ingorane zikomeye. Umurongo wa 11 muri Zaburi havuga ngo Uhoraho nyene n'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo n'ubuhungiro bwacu. Umviza rero, na papa na mama naye babwiye, twebwe twese turafashanya mwanya wose. Ni muri ubwo buryo gusa nashoboye guheba ibiyaruramutwe. Ntubonaga Mina? Ivyo ntushobora kubikora uri wenyene. Eka si jenyene, twe n'abagenzi banje muri urya mugwi wacu twese turabihurizako. Ntidukeneye Imana ngo idufashe, byose turavyishoborera. None muri mwe bwadashoboye bica bigenda gute? Uko niko bigenda. Urabona byose nacu kubikora yose. N'utumenyeza mu byo kwiruka yamanye anyibutsa kugira ngo nshobore kutandatsinda amahigano. Nuko nigwanako nkimenyereza nkuko bikwiye. Menye yuko tuzobandanya kugusengera iminsi yose Mina. Atari kubera ingorane y'urumogi gusa. Sinumva ico mwobigirira, mu by'ukuri ntabyo nkeneye, ariko murakoze. Minani, urazi ko ufise agaciro kanini kuri twebwe, uri mukuru wacu, kandi turakwitwararika cane. Ndabizi, kandi ndabibashimira. Twese uko turi batatu, ejo twako turavugana twibaza ico twogusigarana, coshobora kugufasha mu bihe bigoye, co kwibutsa ko Yesu agukunda kandi yiteguye kugutabara mu bihe bigoye. Sawa? Ni umurongo wanditse neza ahantu hagumye. Ni mama yawutwandikiye neza mu buryo buteye igomwe. Twese twarafashanyije kubushariza duca tuwuterako ibikumu. Twawushize mu tubaho duteranije neza mama yaduhaye twahora mw'ifoto. Uwo murongo uvuga ngo iki? Ni mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 4 umurongo wa 4 avuga ku babaye inyegu y'Imana. Dusabe Marita adusomere uwo murongo. Mwewe murabava ku Mana bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Murakoze cyane, ndabona ko mwigoye cyane mu gukora ibi. Nzogumiza amajambo hafi yo njyamo. Nagize umunsi mwiza cyane. Mwese mwangendeye mwatumiye uba umunsi udasanzwe. Nizeye yuko muzogaruka vuba. Papa wanje azozeraza Igitega kenshi muri izi ndwi zibiri. Papa Marita yavuze yuko atazaraduha lift igihe cyose tuba tubigomvye. Ego Yoze, ariko igihe uzoba wakoze devoir yawe. Urakoze kunyibutsa Munyana. Ndabashimiye mwese igabirano mwampaye. Sawa rero bana, tugira dusubire rw'inyoni. Nizeye yuko mwagize ibihe byiza hamwe na Minani. Twagize ibihe byiza bidasanzwe. Twanezerewe cyane. Mushingana, uraraba ko ataco wibagiye. Ego, sawa Minani. Nakanya ko kugusezera. Twizeye ko tuzosubira kubonana vuba. Oya nyabuna. Hasigaye iki? Kugura radio dutahana. Tuzodufise radio yacu. Mama wawe yavyiyumviriye ko byoba byiza. Nawe wari wabivuze Mushingana. Bana, icuma kirungika amajwi y'iradiyo kizoba cashinzwe inyuma y'indwi zibiri. Wavyumvise Gamarida? Twe nawe tuzoba dufise amaradiyo yacu. Uwenda bibwira abagenzi baje bo kwishuri. Ibyaba byose umunsi ntibazovyemera. Ibi byose. None ngiye kuri radio nayo. Icyatsi n'igiki mu mufuko. Ni icupa riri gusa. Izari inyibutsa ikinyobwa gikanye na nyoye. Ngurya papa wa Marita araje. Ni byiza kubona ukuntu yubahiriza isaha. Biraboneka ko mwagize ibihe byiza. Imodoka nayo ngiye irateguwe, cyose bimeze neza cyane. Ngira ngo twotaha. Ego Sioni, turiteguye. Ariko turahita turagura iradiyo. Ora. Sawa rero Minani. Twamaranye ibihe byiza. Usigara amahoro. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Trans World Radio Burundi n'inshuti zaryo.
ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.